Muy buenas noches mwiriwe a todos los neza ministros, hermanos y abakozi hermanas b'imana que estén mwese bene data conectados a n'abashiki través del bacu satélite muhuje Amazonas y natwe el biciye kuri satélite satelite Eutelsat amazonas na 8 satelite eutelsat en los 8 diferentes mu países y bihugu también que estén bitandukanye escuchando por ndetse medio de n'abariko internet barumviriza biciye o kuri del Telegram internet canke kuri y demás telegram medios de canke comunicación. ku bundi buryo butandukanye Un saludo también muy bw'itumatumanako especial al misionero dutasha Miguel kandi Bermúdez Marín y by'umwihariko a mu toda su kwiza ubutumwa familia allá Miguel Bermúdez en Marín n'umuryango Monterrey, wiwe wose Nuevo León, hariya México, muri y a toda la Monterrey congregación Nuevo allá. Leon Mexique n'ikoraniro ryose rya Hoy, hariya jueves 27 de uyu munsi kuwa noviembre kane 27 de este munyonyo muno mwaka 2025, le wa damos bibiri na gracias a mirongo ibiri na nuestro Padre gatanu Celestial turashimira data wo mu por ijuru la vida, por la kubwo salud, ubuzima bwiza amagara por habernos meza colocado a vivir kuba en este tiempo yaratwemereye kubaho mwa tan kino y tan gihe maravilloso, gihe giteye igomwe tiempo en c'ubwiza donde Dios cane estará igihe aho cumpliendo imana todo su izoshitsa programa integuro yayo yose y estará llevando a cabo en nuestras kandi vidas izoshitsa promesa ubuzima bwacu de la transformación isezerano de yo aquellos guhindurwa que estarían viviendo en el fin kuri del abo tiempo bazoba y que babayeho no ku verían iherezo muerte. ry'ibihe hanyuma Esos ntibabone somos urupfu cada uno de abo nosotros. ni twebwe umwe wese muri Hoy es un twebwe día que uyu munsi n'umunsi pueden tomar asiento si están mushobora en pie. kwicara namba Hoy es muhagaze un día uyu munsi que el mundo ni umunsi está aho celebrando abisi bariko en Día de Acción de barahimbaza Gracias, umunsi aunque hay w'amashimwe lugares donde nubwo no se hari celebra, ahantu aho pero batawuhimbaza ariko twebwe sabemos el turazi verdadero significado insiguro y'ukuri de un día como hoy, iyo munsi porque nk'uyu para nosotros los kuko kuri escogidos de twebwe Dios, todos los abatonejwe días son n'imana días imisi yose de acción de gracias. ni imisi y'amashimwe Todos los días le imisi damos yose gracias a Dios turashimira imana por sus bendiciones, kubw'imigisha el yayo estar vivo nada más. kuba umuntu Es ari muzima una gusa bendición. uwo Ya hay que comenzar por n'umugisha ahí. mbere Es una duhere ngaho gusa bendición de ni parte de umugisha Dios uva ku que nos mana permite vivir, respirar el kuba aire, itwemereye kubaho poder tugahumeka poder hablar, tugashobora y poder kuvuga disfrutar de la tugashobora naturaleza y de kwigina todo. Vean, eso es una gran ibyaremwe bendición. ibidukikije Y n'ibindi byose uwo n'umugisha conscientes de que udasanzwe estamos kandi en ese tumenye programa divino naho ko turi mwino nteguro que Él y'imana había prometido iyo que yari llevaría a yarasezeranye ko izoshira ese mu ngiro programa se kandi estaría ko iyo nteguro desde ko el Edén hacia acá, izokorwa uhereye kuri edeni porque kugeza cada ubu uno de nosotros kuko umwe wese muri twebwe desde el turi Edén en ese programa. uhereye muri edeni Porque vean, mw'iyo si nos vamos nteguro antes, kuko pues murabe estamos tugiye mbere naho el turi comienzo, uhereye no mu ntango o sea, twavuga estábamos siempre con Él buri gihe twari desde kumwe el nawe comienzo de la creación, uhereye mu y ntango yo antes de kurema eso, pues ndetse siempre n'imbere yaho estábamos con Él. buri gihe ibihe Pero desde bidashira el comienzo de la turi creación, kumwe nawe ariko uhereye mu estuvimos ntango con Él desde el y'irema principio, twari kumwe nawe uhereye y en mu su ntango programa, kandi mu Él nos nteguro colocó. yiwe niho yadushize Y como nuko el séptimo sello kandi kubera ko ikimatanirya viene siendo c'indwi anunciado desde el cagiye comienzo, kiravugwa uhereye mu desde ntango allá, muraba uhereye hariya el séptimo sello y los ikimatanirya escogidos de c'indwi este hamwe tiempo están n'abatoranijwe b'iki siendo gihe anunciados. bariko O sea baravugwa kuvuga ko Nosotros estamos viviendo twebwe ahora ubu turiko en turaba el cumplimiento, mu gushitswa en la mu materialización guhinduka ukuri de ese programa kw'iyo del séptimo nteguro sello ikimatanirya en c'indwi este tiempo final. muri kino gihe ca nyuma Y kandi tenemos que en este tiempo muri kino gihe colocarnos en la posición dutegerezwa correcta gushira mu en la kibanza línea correcta dutegerezwa kuja mu kibanza para kibereye recibir las bendiciones. mu murongo ubereye kugira ngo turonke podemos imigisha estar ntidukwiye de un lado, kuba ku ruhande y del rumwe no ku o rundi sea, kuvuga no jugar para nta dos gukina equipos, mu makipe abiri con mu migwi uno ibiri de un lado y otro de otro. Uno iyo mu juega ruhande para el rumwe equipo n'iyo mu rundi que ruhande umuntu akina uno muri ekipe pertenece. arimwo muri En un ekipe juego, pues, yiwe mu mukino Si es un juego de abaye ari nk'umukino béisbol, wa pues, uno batea volleyball umuntu para ese equipo, umuntu le toca akina al muri uwo mugwi uno no agiye va allá para umupira batear ugiye también. mu wundi Eso le mugwi corresponde al otro uwo equipo. ntaco aja hariya ngo aje Uno gukina va mu wundi entonces a la mugwi otra ivyo parte, nivyo mu que wundi es mugwi el cachar, agarrar la pelota. umuntu ararindira Cuando le kugira ngo toca afate batear umupira al otro, uvuye pues, a uno le ahandi toca agarrar la umuntu pelota. ariko arakina rero Ahora, vea, aja gufata umupira en el uva mu programa wundi divino, mugwi niho agenda agatora uno debe de umupira rero murabe mu en nteguro el equipo y en y'imana el grupo umuntu akwiye kuba muri correspondiente. Si es ekipe el mu grupo mugwi de los escogidos, yagenewe pues permanecer ari en umugwi el grupo de los w'abatoranijwe escogidos akaguma ari mu mugwi y no w'abatoranijwe nyene salirse de ahí, ntasohoke porque ngo ave cuando ngaho se sale la kuko persona iyo umuntu asohotse akava de- ngaho y camina fuera de paso, agaca agendera mu ntambuko pues, le itariyo pueden venir nuko ciertos rero problemas. harashobora kumuza ibibazo Ahora bitandukanye miren, rero murabe en este mensaje muri buno butumwa palabras de consejo que da n'ijambo aquí el doctor William Soto, ry'impumure dice, dogiteri soto yatanze tenga cuidado, aratubwira ngo porque la vida suya mwirinde dice mwirinde quién kuko es ubuzima bwawe burerekana uwo uri we usted, si es un wewe escogido
ubaye uri usted no watoranijwe deseará nunca wewe hacer ngo las cosas kwigira malas, wifuza gukora y ibintu usted se bibi esforzará kandi wewe y ngo luchará kwinanata y clamará ukagira a Dios ishaka para ugatakambira que no lo imana deje hacer kugira cosas ngo fuera de lugar. ntikwemerere gukora ibintu Si bitari usted byo por su cuenta wewe namba se nk'uko tira a hacer las ubyiyumvira cosas, ugiye a gukora hacer ibintu cosas nk'uko que no debe ubyiyumvira ugakora ibintu usted utari es ukwiye gukora responsable y wewe usted niwe puede ser uzobibazwa acusado kandi delante de urashobora Dios. kwagirizwa imbere ¿Sabe de qué y'imana cosa? mbega urazi ico Una wokwagirizwa de las cosas ni puede kimwe ser mu ivyo acusado bintu delante urashobora de Dios kwagirizwa de imbere ser y'imana traidor. ko uri Y una umuhemu persona que es acusada kandi delante umuntu de yagirijwe Dios imbere de y'imana traidor, eso ubuhemu es lo último. ico nico kintu Y ca usted nyuma nico me dirá, kaga kandi explíqueme wewe ahora cómo. ugombwira uti nsigurira ingene Una bimeze persona que está en un umuntu ejército ari en mu tiempo ngabo de guerra mu gihe o en c'intambara tiempo de paz. canke mu gihe c'amahoro Ahora miren, rero murabe aquí él nos muestra ngaha aratwereka este ejemplo aka karorero como dos grupos ingene nk'imigwi ibiri que ama estén ekipe en abiri guerra. Y ahí, imigwi ibiri iri mu si la persona ntambara se va al otro aho lado umuntu y aciye aja ku rundi empieza a decir ruhande al agatangura otro, kubabwira eso se abo llama bandi ser un traidor. agatangura kuvuga ivyo mu mugwi w'abibwira abandi Ahora sigue uwo diciendo, yitwa cualquier umuhemu persona de un abananya avuga ngo ejército que se rero vaya al buri muntu ejército wese wo mu contrario ngabo y se aja mu ponga ngabo de bariko parte de ese baragwana ejército agaca aja ku ruhande y haga rw'izo las ngabo cosas que agakora allá se ibintu hacen akora y hariya actúe nk'urya como mugwi actúan wiwe los de allá agakora y nk'uko obedezca las órdenes akora de allá. aho handi ¿Qué cree akubaha usted que es? n'amabwirizwa ya hariya mbe mwe mwibaza Usted yuko y ari yo iki debemos wowe de nanje cuidarnos dukwiye kwirinda siempre de no buri gihe meternos y de no kugira ngo participar ntituje y de ngo no tugire rendirnos uruhara al canke ngo ejército twiyegurire del diablo. ingabo za sekibe Ahora miren en el mensaje de rero la murabe mu restauración butumwa del bwitwa ngo árbol novia, ukugarurwa kw'igiti mugeni en la ku página rupapuro 15 de esta versión, rwa cumi na la otra en gatanu la muri página kino gitabo 26, ahandi ni ku rupapuro Aquí rwa en la mirongo na página gatandatu 15 bwa nos ku dice, rupapuro rwa cumi na gatanu pero aratubwira ngo Pedro, ariko el petero portavoz, el umuvugizi ministro del grupo, se levantó y dijo, umuminisitiri w'uwo mugwi "Están yarahagurutse borrachos, aravuga ngo como aba vosotros ntibaborewe suponéis, nk'uko mwebwe siendo mubyibaza tan solo la hora kandi tercia del hakiri día, isaha ya gatatu sino que y'umunsi es ahubwo lo que fue dicho por el ibi profeta ntibyavuzwe Joel, n'uwavugishwa el n'imana mismo yoweri del que estoy hablando hoy. ibi nyene ndiko arababwira ubu Acontecerá en los últimos ati días, bizoba mu dice minsi el ya nyuma Señor, niko mwami que yavuze derramaré mi espíritu yuko nzosuka sobre toda mpwemu carne, wanje kubere n'umubiri vuestros hijos bose y vuestras hijas abahungu profetizarán, banyu n'abakobwa banyu y mostraré bazovugishwa maravillas en los cielos kandi y señales en la tierra, bazokwerekana ibimenyetso y ku ijuru no sucederá ku que isi cualquiera que kandi invocar el nombre umuntu del wese Señor azokwambaza será salvo. izina ry'umwami azokizwa rero Pedro predicó petero en Pentecostés yigishije del ku mismo munsi wa profeta que yo panekoti estoy predicando hoy, yigisha umuvugishwa acerca nyine del nani ndiko árbol, ndigisha del ku árbol bijanye plantado. n'igiti catewe Él escribe allí, aho eran yandika ngo judíos, igihe c'abayuda El árbol novia fue igiti plantado mugeni el día de catewe Pentecostés. ku munsi wa panekoti y allí él lo plantó, aho niho lo yagiteye hizo bien, akigira salieron neza con sus dones espirituales, baca bavayo sanaron a los bafise enfermos, ingabire zo mu buryo bw'impwemu predicaron, bakiza fueron abarwayi encarcelados, bavuga ubutumwa pero ellos barapfungwa estaban deseosos de ariko sufrir bari por causa de banezerewe la palabra. bari banezerejwe no kubabazwa ku bw'ijambo we uri nk'umunyamerika ugiye mu kindi gihugu hanyuma ugasezerana naco ko wogwanya igihugu ca amerika wewe nta namwe woba uhuriye na amerika wewe woba uri umuhemu kandi woba ubereye yuko bakurasa ku bw'iyo nyifato yawe ivyo navyo nyene biraba no mu rutonde rwo mu buryo bw'umuhemu umuntu azi ijambo ry'imana hanyuma kubwo kuba mu idini runaka ry'umwihariko agaca yanka igice cy'ijambo uwo n'umuhemu abo bantu ntibarabahemu bobo taco byari bibabwiye uko bokwitwara gusemerera kurira kuvuga indimi nyinshi canke kuvuga indimi nyinshi carimwe nabo nyene ubwo batatahura ariko yamara mw'iryo koraniro ryo mu bihugu bitandukanye barabumva bariko baravuga mu ndimi zabo bwite bo ntibari bazi ico bavuga ariko abantu barabatahura baravuga bati baborewe petero aravuga ati ntibaborewe buzuye mpwemu yera aho yandika ngo abahemu bingana n'ukubarasa ndetse no mu byo yanditse inyuma yanditse ngo umuntu yanka igice cy'ijambo uwo ni umuhemu akwiye kuraswa kwicwa rero abananya avuga hano ngo ngabona butumwa ijambo ryo guhumurizwa kandi mwibuke yuko buri ngabo zose zigira abantu bazo buri ngabo zose zigira abantu bazo uko niko bimeze wewe ntushobora kuba umuja ngo uba uri kumwe n'abari mu ngabo za sekibi
nimba wewe wigize umuja w'ibintu byo ku isi, wewe uzoba warafashwe mpiri n'ingabo za sekibi, kandi uzoshobora kwagirizwa ubuhemu namba uri kurabaho ubuzima bwo ku isi, ubuzima nk'ubwo babamwo ingabo za sekibi, byongeye baragirizwa ubuhemu. Umuntu wese ahakana kubona umuco wo mu gihe umuntu ariko arabamwo, uwo yagirizwa ubuhemu. Uwo muvugabutumwa wese ahakana kubona umuco w'igihe akawugarariza, uwo yagirizwa ubuhemu imbere y'Imana. Murabe aho hari ikindi gice c'icarico umuhemu. Murabe ni uwugenda nyuma yo kuba mu nzira y'umwami, nuko agaca aja mw'isi. Murabe aho afatwa nk'umuhemu, ndetse kandi vyongeye barafashwe nk'abahemu, abantu bahakana banka kuraba umuco mu gihe umuntu ariko arabamwo, ndetse kandi naho nyene yavuze yuko ari abahemu. Murabe mu butumwa bwitwa ngo gupfukura Imana, ngaho aratubwira ku rupapuro rwa 43 aratubwira kuri ivyo, avuga ngo kugira ngo nshobore gukora ivyo, igitambara cacu co mu madini c'imigenzo gitegerezwa kubanza kigatabugwa, kandi kugeza ubwo dushobora kubona ico we ari. Wewe utegerezwa kuva muri uwo mwanda wose. Murabona ntuzigera ubishobora. Bobo bagomeza igitwikiriza imbere y'amaso yawe umwanya wose. Ivyo ntaco bisobanuye. Kuvuga ngo bakavuga ati ivyo ntaco bivuze, ariko ngaha biranditswe kandi ngaha biragaragara. Wewe urabona rero, murabe mbega umuntu ahakanye kuraba izuba akavuga ati ndazi ko Imana yavuze ngo ntihabeho umuco, ariko ico kintu nta gihari. Ati jewe nigiriye mu mwijima, jewe gusa ndahakanye ndase kuwuraba. Uwo muntu n'umusazi. Ari ikintu kitagenda neza muri we, ari ikintu kitagenda neza mu muntu canke umugabo, umugore atabona amasezerano y'Imana, akayabona agaragaye, akayabona ashikijwe. Murabona, akayabona agaragaye, akayabona ashikijwe, ariko arashitswa nk'iyerekwa gihema. Ni isezerano nabuvugishwa iyerekwa. Murabona, Imana yarabivuze, ivuga yuko ari uko bizogenda kwirezo ry'ibihe, biriko birashitswa. Nuko ari ikintu kitagenda neza mu muntu abibona biriko birashitswa, nuko ntavyizere. Hari ikintu kibi kiri muri uwo muntu. Aravuga ngo hari ikintu kitagenda neza mu mugabo canke umugore abona amasezerano y'Imana akayabona agaragaye, kuvuga ngo akabona yerekwa gihema. Reka dutange reka tuvuge kuri ico gice ca rimwe mu masezerano, kuko iryo twebwe twagenewe ni ririko riragaragara, riko riraboneka, riko rihinduka ukuri. Akabona yerekwa gihema riko rirashitswa, haravuga ngo akaribona rishikijwe, hanyuma akanka kuryizera, kuko idini ryamushize ko igitwikirizo, ryamushize ko igitwikirizo mu maso. Murabona arapfutse. Aho yandika ibubafu amaja hejuru ngo ubudashaka kuraba umuco n'umusazi ari mu buringanire bwa 5. Murabe aho abahemu bari n'ababandi badashaka kuraba umuco, ntibashaka kubona iryo sezerano ririko rirahinduka ukuri, rigaragaye. Rero bananyavuga ngo kubw'ibyo rero murabe namwe imbere y'Imana, murabe ingene ibintu bifatwa, n'ingene umuntu akwiye kwirinda cane kubw'inyifato y'umuntu canke ingene yiyumvira umuntu ko yohavura asanga yaterewe inyuma, aho gukora ibyiza umuntu akisanga ariko arakora nabi. Kandi mwibuke yuko Imana ifise record, irafata amajwi. Imana irafata amajwi. Imana nta na kimwe kiyicika. Imana irafata amajwi, irafata amajwi, kandi iyo irazi ibintu byose umuntu wese muri twebwe dukora, kandi mu byafasha mu majwi byacu harimwo iby'inyungu, ibyakozwe n'ibintu byose twakoze byagiriye inyungu abandi bantu. Ariko buri gihe, ariko mwibuke yuko byongeye mu byafashwe harimwo n'ibikorwa bibi, ndetse n'ikintu cyose kibi umuntu yakoze icoba carononeye abandi bantu. Natwe buri gihe
turagwana kandi tuzama tunigana kugira ngo dukore ibintu neza kugira ngo abandi bagire inyungu mu bintu byiza dukora kandi tugume ducecetse buri futi ryose we ushobora kumva wabonye mwene data akora turabakunda ntitwifuza yuko abandi bantu bononegwa n'amakosa ya bene data ntidushaka nuko ab'isi banamenya amafuti ya bene data namba ntukubabuke kuvuga ikintu cohavura conona igikorwa c'Imana kuko wewe ntabwo uzoba uri gusambura umuntu n'umwe ahubwo wewe uzoshobora kwagirizwa kugerageza gusambura igikorwa c'Imana biyumvira ngo hamwe n'ibi ngira ca sambura urya muntu ngira nice kameremere kiwe n'ibindi ariko muranga ahubwo icaba ari karakora ni ikintu kirwanya igikorwa c'Imana umugambi w'Imana kandi ubwo nyene baba ariko barisambura bo nyene ubwabo nuko rero ivyo bintu muvyirinde mwirinde ivyo bintu ubona ko turi mu gihe c'akaga cane aho sekibi ashobora kugerageza gukoresha buri muntu wese kugira ngo asambure igikorwa c'Imana kandi haragowe abo baturukako igitsitaza nibyo bivugwa nibyo yaravuze ngo bizoza ariko uwo muntu aragowe ariko wewe nanje tugerageza kwirinda ivyo bintu ubona ko turi mu gihe c'urubanza rero murabe no ngaha mw'ubundi butumwa bwitwa ngo kubera iki twubakanye na Kristo ngaha yaravuze ngo rero turabe jewe sinipfuza icifuzo canje suko hoshikirizwa muri bene data bakundwa canke mu gwaruka bijya byananiya na Safira ariko turazi yuko hari umuntu runaka bizoshikirizwamwo rero nimba hagati muri twebwe bishikirijwe hagati muri twebwe ntibyo babishikijwe kubera ko tutababuriye ahubwo kubera ko imitwe yanyu igaragara niko twovuga kuko twavuga ngo kubera ko imitwe yanyu mwayijanye muyobeka ku ruhome nuko rero byo bari byumugisha kuri bamwe n'ibyo muvuma ku bandi kugira ngo bagende bagororotse bamenye yuko Imana idakinishwa rero byo babibaye vyiza kubasigaye uhari yaravuze mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa ko hamaze kuba bijya byananiya na Safira yabe Abraham nawe nyene yarabivuze bivuze yuko hanyuma bose bagenda bagororotse bavuga ngo baciye bagenda bafise ubwoba buvuye ku kubaha kandi namba roko byagenze kijya gihe igihe mpamwe yari hari akorera mu bigishwa mu ntumwa kangaye cyane mwa kino gihe ubwo mpemu yera Imana yavuze biciye mu muvugishwa William Branham ko mpemu yera azoba yambaye umubiri kangahe cyane igihe mpemu yera Branham niko yavuze igihe azoba yambaye umubiri yavuze ngo igihe no mpemu yera dufise yari hagati muri twebwe ameze nka mpemu yera igihe azogera ubwo yambara umubiri muri Yesu Kristo nuko rero tuzamwimbika nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza nuko rero ikigaragara nuko ibintu bikomeye cyane mwa kino gihe kuko mpemu yera mwa kino gihe yambaye umubiri ari hagati mu ihanga ry'Imana rero dusubire mwajya jambo gihumure ngo ngaha bandanya avuga ngo turi mu gihe c'akaga cyane kandi turashaka gusangwa imbere y'Imana tumeze neza turashaka gusangwa tumeze neza kandi turashaka yuko igihe tuzorenguka imbere y'Imana inyuma y'inzira Imana izotwishimire iduhe ingero idushimire umwe wese mu batoranijwe kandi turashaka icifuzo cya twebwe twese ko ku iherezo yogira amajambo yo kudukengurukira ndetse kandi no kutugerera n'amajambo yo kutwishimira kuri kubatorejwe n'Imana bose turabona amajambo magufi urutonde rw'umujyi w'Impwemu hamwe no mu buryo bugaragara mu gihe shibuye rigomye furuka Imana ibahezekere barinde ubandanye mugira ijoro ry'umunezero yuzuye imigisha y'Imana kandi munakengurukira Imana kubw'imigisha yayo yose kubw'imfungurwa zo mu gihugu nk'amu yaduhaye hamwe n'izizobananya kuduha kugeza ku guhindurwa izo mfungwa zose zo mu gihugu nk'amu mu nyigisho zo mu ihema aho turiko turaronka kwitara ko kunyakurwa kuko turiko turakira turaronka imituragaro aho Imana yavuze kandi yasezeranye yuko mu ihema n'ikana katedrali ko hazoba ko ariho bizoba biriko birabera kandi turashimira Imana byongeye kubw'imfungurwa zinagaragara
ese Imana yobandanya ituzanira imfunguzo by'ubuntu n'imfungwa zifatika ku meza ya buri kibanza cyose na buri muryango. Imana ibahezagire, ibarinde mwese.